uwo murimyi agira aje kwa kideni aje mu migwazo ya kideni kugira ngo abana ku ishuri yagunyashora ikawi kaba yararushe yarayikore mugaba akaba atarabona urukuta abantu bo kwikubita gashi ico kintu kikava mu nzira nibo kwikubita gashi iri gikanu njya burimyi nyene none iri mu murimyi ayihevye rone ikirimwa nande igihugu cacu kirafise ingwani bijana amafaranga y'agaciro les devises kandi iyo ntambamye y'igibura ry'amadovize ni intambamye ikomeye mu iterambere ry'igihugu bavyanka bavyemera ikibazo c'amafaranga y'agaciro ni intambamye ku gihugu gushika no munsi mu bisanzwe turavye n'amafaranga yava harimo kugwiza iyo dushorera hanze nubwo gushika no munsi kimwe bita balance commerciale igipimo c'ibyo dushorera hanze n'ibyo tugurira hanze mu Burundi nikigira kirega 20% nico bita taux de couverture des importations par les exportations ndagisubiremwo ni igipimo cyo kura bati ivyo dushorera hanze amafaranga dukuramwo dushobora kugura bingahe mu byo dukeneye hanze ibirenga 20% amafaranga cyo kuronka mu byo dushorera hanze exportation atuma tugura 20% y'ibyo dukeneye ugacuvuga uti none uburundi foko twemera duhingura ibintu bike c'est une économie ifatiye iracyari ekonomi iri inyuma mu bintu byo duhingura amahingura n'ibyo duhingura ngadukeneye tuvyemere kandi ico ni kintu hajaze mu gihugu gikenye kiri inyuma ibyo birimo ibindi bihugu vyama bigavye turiko duhingura iki turiko turamplasa gute ibyo dukura hanze byinjira mu gihugu on produit presque rien uravye mu bintu by'amahingura hera ibyo bitoro tubikura hanze imiduga yose iva hanze za ordinateur amatelefone imiti engrais mwiri amabien d'équipement impuzu ibirato ibyo kubaka matériaux de construction équipement ménager na ibimwe mu bifungurwa none we wumva ngira nakiri ngira ziva hanze none iyo ekonomi yacu ihagaze yavuga ko bati bagatima mpembero tukagera ngo turi kwije turagize gute nawe ntacu hingura ashobora muri kwije tacu hingura hanyuma uravye uyu munsi wahariwe iburimi twashaka turambe guringo guterera gute mu bijanye n'amafaranga y'agaciro kuba Burundi ngo bubesheho n'uburimye n'ubworozi muri ekonomi ngo iko imagaze ku binyi n'ubworozi kera ibiterwa njabuka amazi ikawa ipampa n'ishayi ubipampa yoyo ntirikivugwa muri raporo yasohotse ya BRB ibiterwa ubutugirako cyavuze ngo principaux produits d'exportation ni kawa ni icayi buke ngo n'intuze n'amabuye y'agaciro doko ubutare nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumengo kwinjira mu gihugu vyabaye nk'umugani abari karateza imbere kumbure bariho ugacura none yakawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo valeur ajoutée kuva kiri ukaraba ahi none nico dufise gifise valeur ajoutée ukaraho kigize uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira ipama ryo ryumva ryagira iri kiboneka ama exportation cura abaronika umwimbu genda usubira rokoro yo kwimbura ikawa neza mu Burundi 50,000 toni iheruka mu 82 mugabo ukavuga ngo ikawa raba kuvuga ngo washize ikawa imbere ikawa gushika no munsi tuyifatire ko niyo iboneka ama exportation bubiro dushora imbere ugiye ukaramwe bita bwa mbere utegeza kugira entretien iyo kawa itaronka umwavu engrais iyo kawa izotera imbere gute iyo kawa ya makampanye yo gupompa no kugira iki atakiba campagne de désinsectisation za kera zahora ziba kera hari amakampanye yo gupompa ikawa ubu nibiba
gusubiriza imivyaro ishaje haro derido v'imivyaro imivyaro imyaka 15-20 ukarabrasi ishwi haro n'amakaba ashobora kwatuti bashobora kwiga ushobora kubara n'ibiterwa bimwe kugira kubera iyi si yacu ari ntoyi twimbura ibiterwa mbumbarugo bibana na njabuka amazi aba monitere y'abankadikawa kera warona aba monitere dikafe barihi abakurikirana bari nyibikawa ikawa udapoma ikawa utawudera ibivyari ikawa utaha angre mugabo ukagumwa ngo wikawa gutuko turondera ngamba dovide kwishorira hanze n'ubu hari amastock yo mu mwaka uheze yara atashotse no kwishorira nanke twaronse kwishorira hanze kwishura abarimyi turetse ibyo gicu wasanga n'ubundi ari gitogito kubahimba bicika umugani none uwo muri iyumvire umurimyi yashoye ikawa kuva mu kwa kabiri amashuri agira atangure mu kw'icenda atarabona urufaranga ikawa ijeje no kumuha roveni amashuri agira atangure rentrée scolaire bage bate gushora mu kwa kabiri mu bisanzwe premier paiement y'ikawa yaba mu kwa gatanu iyanyuma yaba mu mpera z'ukumunani baravuga ngo ariko bagira digitalisation ngo bagira gute none abakuri isoko canke bagira iki bariyumvira impact iyo digitalisation y'inyarusa mugire gute mugabo uwo murimyi agira aje kwa kideni aje mu migwazo ya kideni kugira ko abana kwishuri yagunya shori ikawa yararushe yarayikore mugabo akaba atarabona urukuta abantu bo kwikubita gashi ico kibi kikava mu nzira nibo kwikubita gashi iri gikawa n'ujya burimyi nyene none iri mu murimyi ayihevye rone ikirimwa nande vy'amafaranga y'agaciro ivyo dingene bari ko biravunja erega plus haba réévaluation plus les exportations sont pénalisées kuko plus ajya amafaranga aza mu madovise idolari rirevaliwe amarosete en francs abamaki nukuvuga ugiye ukaraba recharge niki ucusanga umengo amaheruza kuruka mu marundi kuko umunyagihugu uzomuhemba mu marundi ibinzo bikora ngaha mu marundi la valeur du dollar ijero gasaga irirevaliwe irikivura je make mu mwanya cumengo utanga uriha amafaranga make bigaca biba donko bikaba bizana ikibazo igihe bigera ku devalwa gato idolari byaratumye abantu kubararima n'abantuze n'aba rimibika bashobora guca bahemba kandi neza bivyihuse kubera wewe wakoze amasharge buronse recette ico nubu ndikiratahuba insio financière inyere zitegura guhemba muri uno mwanya naye mafaranga yabashira amagaranti donka amabanki ikindi ko ingene abagiteri bakorana hari habandi hari abagiteri privé hariho amabanki hariho na leta uwo mingo mwese akurukwiye leta nayo nyene nivabone n'akageso kuko kwimira kw'ibintu ariyo yonyene ishobora kubikora abantu bagenda bakiyugana ngo nabo muri leta bakafata ingingo batariko barabaza abandi ababayimyi abagiteri privé abakwiye kwico bita synergie d'action agahanahana ivyiyumviro mugasaga muri leta bashinzwe ikawa ibiri miliyoni ariko barabaza serukira abarimyi ariko barabaza abagiteri privé bashobora gukorana n'icyo ico cyotera imbere gute ikintu ntuze cafouillage institutionnel ihari cafouillage institutionnel nukuvuga inzego nyinshi zibirara bago keshera abazumwe n'abakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture iraho odeka iraho hayro bureau d'études gusa zike muri présidence iraho bose mwikaba odeka yoyo ni acteur ame metarigilateur umugasanga kagira wazo mushikana mushaje kuri ibintu bw'urundi ngo twenye ibyo ngo ntibitara ngo baza odeka bureau statistique kabura
inzego zimaze kuba nyinshi umengo ziri ya competition kuko abahigi benshi bavuga ngo babizimwe niko bica bigenda rero zitaziba mbi cyari zikabaza tutavuze n'iby'ubushakashatsi ingaruka rero kuba rimwe igihe bari kubaragira gute batiba guhebwa n'iki bizana iki gushaka guheba ikawa ugasanga ntibakibona makarusho iyo kabisha no guherengetera kwibutse keri kawe ngene ya pompe ngene abantu twagira twese turi abana ibipimo bakaza gukata bakagira gute ati igitegwa njabuka bazi twese tukacuba tukagisonera mugabo urumva iyo miti no nikabitaja mu miti tagira gute mu bindi bihugu bagira remplacement des plants muri za Ethiopia cyangwa n'ahandi kugira marketing yo kuexporta iyo tare dans l'exportation hari nk'ikawa yo guhera umwaka uheze itabirashoka nibiki impact we warahembye abantu ari nko mwaka uheze ni masse monétaire warungitse muri circulation ifatiye kuko iyo masse monétaire ata contrepartie ya madovize iraza ibyo barabyumviye mu misi yarakera wasako mu kwirwi mu kumunani amarosete d'exportation y'ikawa ya mbere yatanguye kugaragara iyo biba bitaraza cya gitoro dukeneye kubura igitoro mugabona ya kawa iyo masse monétaire ukreye ukarungika mu bantu atakifatiye mu kurahemba none contrepartie yayo badu izoza ryari ibyo birica economy kuko afata merukanyagiza mu gihugu nibiki ubuhonye ni infrastructure dufise nibi biciro biragaragara ko ari amafaranga gumanyanyagizwa mu bantu atacafatiye ko tuzorwanya kubisigura umunsi umwe ingene biriko birica igihugu abantu ko bararungwa mu buryo ngo niwe dopima iki nibiki nayo au niveau de l'économie réelle nta na kimwe cyahindutse ahubwo biriko bisubira inyuma investment muri secteur barazi yuko no kugira gisata gitera imbere hama hategeza kujaho aba partenaires étrangers za banki mondiale zane kugira bateze imbere cyo gisata mugu gasanga ama projet mwamwa burizwa mwagira gute nico gituma je subiye gutera kamo muri leta na cyane cyane abashikiranganje bamwe baburiza nk'ama projet kubera ayo maproje ataje abahinyungu zabo bwite bakayavuruga bakagira iki ugasanga amaproje aratashuka biramaze kugaragara henshi tubitohoza tuvyumva muri leta abajejwe umukuru w'igihugu niki canka abaronwe nibahagabira hari izo ngizo abakade bamwe abashikiranga cyane n'abandi baza kono ni proje canke bakayanka kubera ubwabi taje kubaha inyungu direct ugasanga ibintu biragize babwiye ati bakoresha abahinga bagira ama etude bagire gute bakorere ku bintu by'ivyigwa ugasanga nta bantu nibashaka bashaka kubisha gusa muri politique duhibi utanjireho naka utagize gute iyo politique kwitwara mutabize ngo je ndabirye ndumushikira ngaye canke ni hehe oya bikonture n'undi muntu canke nibikisi nemera hano atashobora kuraba inyungu z'igihugu baze baraba abantu ariko barigenza gutyo babateshe bamire nta handi yuguza gusubira inyuma iyo kandi kigenda gutyo tudashobora tagira gute cyangwa ushobora difficile macagira gute niyo makutarashoka ideja nk'itarashoka utusanga bugigendera takanovera ukwiteba icyo mastoke cyangwa nibi utusanga ingendera takanovera waje bahinga ariko kubwira ati ikitakaza kanovera ubwo burimyi twashize imbere biko ibyo mu y'agaciro tukinabivuge ibyo butari bose barivuga ko amafaranga atawumenye yagiye uravye amafaranga asohoka atinjira mu y'ubutari n'ikabikabo twatuba twicara mu gihugu turi kwije n'ibikini byavyazi ntacyo twimbura nta mahinguriro ntaki umuyaga nk'uwabura nurakomera ariko turahambaye imera aho turi hama twikosoreye mw'abarundi
twemera aho turi twikosura nuja ngo igihugu cyawe ngo kirahamba kiragize gutata tuhingura tatu ufite tatu kurakora byose ukura hanze urondera batuvira ukayabura ukagira ikintu isise kwasa uri gihugu nk'ibi by'iwacu udafise amadovize n'umuntu atagira rasiyo muhira nawe wende kuri wikura bikura hanze kandi ugasanga rero n'abantu rero bamwe aho nyene bo hejuru niyo bashaka n'ibintu bikomakomeye imiduga myiza ibiki n'uburyo beza bikatwara nibaza yuko hageze ko abarundi twikosora